bisanzwe twebwe ibirato dukora nk'umukiriya turashobora kumuha garantie bivanye n'ukuntu tuba tuzi ubukomezi bw'ico kirato. Rero ibi birato ubwa mbere na mbere twebwe bifise amataro akomeye atararya aca acika munsi, hanyuma n'inshato dufise n'inshato zoroshe, inshato dushobora gusiga uwo muti ugezweho crown, apana irya isiraje usiga kigaca ifata, ko burya n'irya isiraje ifise acide caustique nyinshi ku buryo uyisize ku rushato ruca ruyikatagura. Rero ibirato by'iwacu usanga atari uwucambara akimaranye iminsi ntibikatagurika hejuru, kurya utambuka ugasanga ikirato carakataguritse hejuru, ibirato byacu ntibikatagurika hejuru. Ushaka ikirato gikura hehe? Ego ushaka ikirato yogikura mu Kayanza aho dukorera, koperative turashobora kukirema, mugabo no ngaha mu Kigobe hariho Korikab hajya imbere ya Mutoyi, naho nyene turahashira ibyo tudandaza. Ni ikigo categuwe na Shaza, Chambre sectorielle et artisanat, na produit zacu zirahari, uwozirondera ashobora kuzisanga. Hanyuma na contact yacu ni 69 09 14 13.